Mbere yuko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Urakoze Edi. Muyavugwa ku karere, abagenzi hamwe n'abavukanyi banyakwigendera Kizito Mihigo bariko barasaba ko hoba itohoza ryigenga kugira haboneke inyishu camwishe. Vuga kandi ko igipolisi kitatanze ivyemeza bifadika by'ivyo cyashikirije. Mihigo yahawe agashimwe mpuzamakungu kitiriwe Vaclav Havel ku buhinga bwiwe bwo kwihangira, aba uwa mbere ku isi mu baharanira uburenganzira bwa muntu ahawe ako gashimwe yaramaze kwitaba Imana. Gary Kasparov arongoye umuryango wita ku gateka ka muntu Human Rights Foundation wahaye agashimwe Kizito Mihigo mu kwezi kw'icenda guheze, avuga ko atari akaryo ko kugandarira Kizito ariko ari uguhimbaza ubuzima bwiwe, ubuhinga bwiwe bwo kuririmba hamwe n'umwete yari afise wo kubaho ubuzima burangwa n'ukuri. Nawe Delphine Uwituze yahoze ari umugenzi wiwe yavuze ko banezerewe kuko isi yose ishima ibikorwa nyakwigendera yakoze. Uwituze yavuze ko agashimwe Kizito yahawe kazoshigikira intumbero yari yarihaye y'amahoro n'ubwigenge bw'Abanyarwanda. Mihigo yapfuye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'iminsi ine ahagaritswe n'igipolisi hafi y'urubibe ruhuza u Rwanda n'u Burundi. Igipolisi camwagirije ko yagomba kujabuka umupaka no kuja kwifatanya n'abaroberi. Raporo yasohowe n'umushikirizamanza mukuru w'u Rwanda yavuga ko urufu rwa Mihigo rwatewe n'uko yabuze impwemu kandi yatowe yimanitse akoresheje ishuka. Lewis Nduge, umuyobozi wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika, yavuze ko yavuganye na Mihigo mu minsi y'imbere y'uko afatwa. Mudge yavuze ko Mihigo yari afise ubwoba bw'uko ashobora gufungwa acatangura umugambi wo guhunga igihugu. Yavuze ko iyo raporo y'ubutegetsi y'uko yiyahuye iteye amakenga. Papa Francisco, umwungere wa Eklezia Katolika, yasabye ko abakundana bahuje ibitsina bo kwemererwa gushingirana byisunze amategeko. Aya makuru yashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ryegukira Eklezia Katolika CNA. Yavuze ko abo bantu bafise uburenganzira bwo kuba mu muryango nk'abandi kuko nabo ari abana b'Imana. Papa Francisco yavuze ko hakwiye gushirwaho itegeko riha abakundana bahuza igitsina kubakana bagashinga urugo nk'abandi. Ati ico gihe bazoba bakingiwe. Washington, ijwi rya Amerika. Umurwi washinzwe muri Kenya kugira uhuze abanyepolitike ejo ku gatatu warashize ahabona ivyohindurwa mu ibwirizwa shingiro, harimwo gushiraho ikibanza c'umushikiranganji wa mbere kugira indyane zishingiye kuri politike zitorerwe umuti imbere y'amatora yo mu 2022. Iyo raporo yari imaze imyaka 2 irindiriwe, yahawe Perezida Kenyatta hamwe n'uwo batavuga rumwe mu nyuma yahavuye aba inshuti yiwe muri politike Raila Odinga. Iyi raporo irimwo icofasha abanyakenya kugira hakomezwe ubumwe mu gihugu no kurinda imvururu hamwe no gucanamwo gukunda kwibonekeza inyuma y'amatora. Kenyatta ntiyemerewe kwitoza mu kiringo ca gatatu mu 2022, ariko kubona ariko arihutisha izi mpinduka afatanije na Odinga byateye amakenga bamwe ko abo banyepolitike boba bariko bararondera ingene bogabangana ubutegetsi inyuma y'amatora. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ejo ku gatatu ko yizigiye ko Sudani igiye kuzokwemera vuba ko Israeli yitwa igihugu. Ni mu gihe Amerika iriko iraraba ingene ikura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Pompeo yavuze ko Amerika ikeneye ko igihugu cose cemera Israeli nk'igihugu cigenga nk'ubutaka bw'abayahudi bufise uburenganzira. Yabwiye abamenyeshamakuru ko
yifuza ko Sudani nayo yobigira n'ingoga kandi yoyigirira inyungu. Sudani yashizwe ku rutonde rw'abafashe iterabwoba mu 1993 inyuma y'aho Omar al-Bashir yakiriye uwashinze umuhari w'iterabwoba al-Qaeda. Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika, twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi mukadusanga ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Amashyirahamwe arenga 60 aharanira uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi arasaba leta y'u Burundi guhita ifungura abanyamakuru b'ikinyamakuru Iwacu uyu munsi bujuje umwaka wose bafunzwe. Bakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 2 bashinjwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu bifatanya n'abarwanya ubutegetsi. Ayo mashyirahamwe yo akemeza ko bazize umwuga wabo. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Hararimana bafatiwe mu ntara ya Bubanza igenekezo rya 22 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019. Bagirijwe gukorana n'imigwi igwana mu gihe ariko imbere yo kujaho ibubanza babanje kubimenyesha abajejwe intwaro. Mu nyuma bahavuye binjizwa ibohero rikuru rya Bubanza ku rubanza baciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Bunguruje muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa ariko ntaco yahinduye kuko igihano cyo gufungwa imyaka 2 n'igice be n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe cagumyeho. Ifungwa ryabo ryaratangaje ryongera ribabaza abanonosoye umwuga wo kumenyesha amakuru aho bamenyesha ko atakosa ry'umwuga bakoze. Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi amenyesha ko aritotezwa rikorerwa abamenyesha amakuru mu kazi kabo, agasaba ko barekugwa. Ingendo ya leta yo kubandanya itoteza abamenyesha amakuru nta kindi ifasha iyo leta atari kubandanya yerekana ishusho mbi y'ico gihugu mu makungu. Kanatsinda nta gihugu gisasirwa indava ngo nuko gitoteza agateka kazina muntu na cane cane akabamenyesha amakuru. Aba bamenyesha amakuru bagenzi bacu bamaze umwaka wose batotezwa atakindi bakoze atari umwuga wabo, nta kindi vyo vyara atari uko ishusho y'igihugu iguma itosekazwa nabo ahubwo bo kwiyumviriye koko guteza imbere igihugu biciye mu kubahiriza agateka kazina muntu, mu kubahiriza umwe wese mu kazi kiwe. Ico kandi umuntu yovuga kuri uno munsi nuko twotera intege abamenyesha amakuru bagenzi bacu, burira ntibutera ku menshi. Umunsi ntahe yasubizwe ijambo bazoheza nabo bambi kumutamana bambi kwizera kanatsinda barera. Muri kino gihe hari abamenyesha amakuru bari mu ibohero bazira akazi kabo. Alexandre Niyungeko asaba abandi bari ku kazi kudacika intege bagakora akazi bubahiriza amategeko agenga umwuga. Ku bamenyesha amakuru bari mu Burundi bakorera mu Burundi bakora mu bihe bitoroshe, ico umuntu yobabwira nuko bogira ati komera ku muheto. Twobagira tuti komera ku muheto, akazi dukora n'urugamba rukomeye, ariko kandi ico umuntu yovuga bokora ibishoboka kanatsinda umuntu amumenyesha amakuru kubera ariho. Ico tubona nuko iyo leta ibyo ikora ishobora no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu. Ivyo rero ntawoheza ngo abigireko. Barakora ibishoboka bidashoboka navyo babibangire kuko nakarengo nta uhangana n'umuhamba. Mwitangazo amashirahamwe haranira agateka kazina muntu ari Amnesty International, Human Rights Watch na Committee to Protect Journalists yasohoye kuri no wa kane aho abamenyesha amakuru Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Hararimana barumanije umwaka bafunzwe. Yahavuye tegwa ko igikumu n'amashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu n'ayabamenyesha amakuru ku isarenga 60. Ayo mashirahamwe
asaba ko abo bamenyeshamakuru barekugwa ubunyene kandi atakirinze gusabwa kuko bafunzwe bazira akazi kabo. Ayo mashirahamwe amenyesha ko kugumiza abamenyeshamakuru mu munyororo ku mvo zidafashe vyerekana ko mu Burundi naho abatware bahindutse ko leta y'u Burundi itaraba ryiza abamenyeshamakuru bigenga kandi ko itubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ikiri ku mutima. Ayo mashirahamwe abona kandi ko kugumiza abamenyeshamakuru mu ibohero ari ubutumwa bw'iterabwoba ku bandi bamenyeshamakuru kugira ntibabandanye bakora umwuga wabo uko wanditse, bikaba no guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi kubijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyo umuntu agona be n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye kigikumu. Kuri iryo rikugwa ry'abamenyeshamakuru ririko rirasabwa n'amashirahamwe atandukanye yaba y'agateka kazina muntu n'ay'abamenyeshamakuru, leta y'u Burundi kugeza ubu nta na kimwe irabivuga ko. Mwomenya ko kuva mu mwaka wa 2005 umugambwe CNDD-FDD ufashe ubutegetsi, abamenyeshamakuru 12 barafunzwe, 2 baricwa, amaradiyo mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza arugagwa, amaradiyo 4 nayo yigenga araturigwa. Riratinda, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urwego Minisitiri rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kuburanishiriza Felicien Kabuga Irahe mu Buholandi aho kujyanwa Arusha muri Tanzania. Umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felicien akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda. Umucamanza w'urwego MICT rwasubiriye sentare mpuzamakungu zirimo TPR yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda yafashe ingingo ko Felicien Kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri Irahe mu Buholande aho kujanwa Arusha muri Tanzania nk'uko umutahe wa mbere kumurondeza no kumufata wabivuga. Kabuga Felicien umusaza w'imyaka 87 nk'uko yabibwiye sentare iri Paris mu Bufaransa aheruka gufatirwa nyene i Paris mu kwezi kwa gatanu guheze, ari naho gushika ubu afungiwe. Aregwa ivyaha vya jenoside yakorewe abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe. Yafashwe amaze imyaka irenga 25 arondegwa. Iyi ngingo yo kumurungika Irahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga. Iyo ngingo Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ivuga ko Kabuga vyemejwe ko amagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru, gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza Arusha muri Tanzania vyobangamira ubwigenge n'amagara yiwe. Gushika ubu itariki azorungikirwa ko Irahe hamwe n'iy'urubanza rwiwe ruzotangurira ko ntiziramenyekana, gusa umucamanza afise urwo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko n'izo ngingo ziri mu vyerekeye dosiye y'urubanza rwa Felicien Kabuga. Umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse ubunyabwoko byakorewe abatutsi Felicien Kabuga akekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda. Aishakiye Naftali umunyabanga nshingwabikorwa wa Ibuka mu Rwanda yabwiye BBC kwifatwa rya Kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo, yongera ko kwico baciza kuri Ibuka aruko yozanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yamara abunganira umutama Kabuga baheruka gusaba ko yoburanira muri ico gihugu c'u Buholande kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza. Maître Emmanuel Artit umwe muri bo yandikiye umucamanza Carmel Agius atwara sentare ya ONU iri Arusha muri Tanzania asaba ko uwo mukambwe yoburanira mu Buholande. Yasiguye ko muri Tanzania atangingo zikomeye zashizweho zo kwirindikiza c'umugera wa corona bikaba vyobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru. Basigura kandi ko Kabuga atoshobora gufungirwa Arusha kubera ingwara zibangamiye amagara yiwe. Abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ngwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ingwara yo mu bwonko ituma yibagira n'ingoga. Ikindi kandi bari bavuze ko kumujana Arusha ari kurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe. Bavuga kandi ko ingingo yo kumureka kaburanira mu bihugu vya Buraya iyo nafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ico bikoze sentare iri Arusha yari imaze gutangura imyiteguro kugira ngo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Iyo sentare iheruka gushiraho abacamanza 3 bazoburanisha Felicien Kabuga barimwo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Arusha muri Tanzania sanzwe hariyo n'abandi bahoze arabashikiranganje canke
abakuru mu gisirikare ca kera c'u Rwanda bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri Arusha kuko n'ibihugu vya Buraya birimwo imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cabo. Abo bagira ku 10 ubu batunzwe nawo ni Arusha. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu bibutse imyaka 27 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Mu misa yo kumwibuka umushumba wa Archdiocese Gatolika ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa yahamagariye abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya Ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza. Ibirori nyamukuru byo kwibuka Melchior Ndadaye vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura inaho yiciwe. Nkuko yari umukatolika vyabanjirijwe n'imisa yasomewe kuri Paroisse Saint Michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho. Musenyeri wa Diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa yavuze ko Ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na bene co. Yashimangiye ko ategerezwa kubaka Burundi bw'iteka buzinjyane no kwama abantu basubiranamwo. Imana ko mubandanye haboneka abantu b'intwari nkawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka. Uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro ahagaze ku butungane. Tugomba kubaka Uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarengane buzira agasuzuguro ugutotezanya n'ubwicanyi. Musenyeri Banshimiye ubusa yibukije ko Ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramwo abarongora biciye mu matora meza. Niko kuvuga ko ari igihe co kwisuzuma kugira ngo abarundi bamenye n'ibiragi ryiwe ryaragendewe. Nikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye mu gusondera ubuzima bwa muntu. Intwaro yubahiriza bose mu byo barekuriwe, intwaro idakumira, intwaro itarenganya, intwaro idatoteza. Ko turiko turaninahaza Perezida Melchior Ndadaye nk'igihugu y'Uburundi, mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadutera, yosanga twakindiye aho turi nk'isekuro, canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirere. Ivyo bibazo Ijwi ry'Amerika ryabibajije bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero. Abenshi bemeza ko akarangamutima ka Ndadaye kajanye nawe. Mvuze ngo demokarasi yavuze iracariho, ncanangura kwibaza nimba yoba yarabayeho. Sinovuga ko yoba igihari nkuko vyategerezwa. Kugira uhabwe ikintu hariho nabibonye nanje byaranshiki, ugiye gusaba ijambo bakabanza kukubaza uri muri system, uri mu mugambi. Unye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashikaho yifuza mu gihugu cyose cy'u Burundi. Iragi rya Ndadaye ubunye rirakurikizwa, ari mu kazi ntukumigwa. Irababaje cyane kubona ibyo yagwaniye, ibyo yagize tutigeze tubishikako. Jewe ku bwanje mbona Burundi butigeze buhinduka
yagwanije n'ubu nivyo bikihari nibyo tukibayemwo. Usanga Uburundi ari bw'umugwi mutoyi waba bufise mu minwe. Ndadaye yipfuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu. Hirya no hino ubwicanyi buraba, abanyuruzwa bakanyuruzwa hama bakabura irengero. Icomeri ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona, harimwo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana akazi bigeze bakorako. Ubukene n'inzara biri mu kutwica, nuko biratandukanye cyane. Ivyo unye nakuronka ngo nakazi hatabaye ka mwana wa mama, ibiturire niko kuko nta kayagwa. Demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo Ndadaye yipfuza. Ibiturire biriho, ubushomeri buruzuye, kandi ukazusanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi. Ku byerekeye ubu birateye agahinda. Namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza Uburundi atari ko biri. Mu kurinda impinduka, umukuru w'ishyirahamwe Avode y'imfuvyi n'abapfakazi babubahwa bicanywe na Ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri c'ababo bazize no guhana bakoze amabi mu bihe bitandukanye. Azira hishaki ubwo bwicanyi bwose ntawuramenya imvo nyezina yabo. Ubwa mbere ni ukumenya ukuri ku byabaye, ubutungane buzakurikira, niho hazoshobora kuba ukunywana nyakuri. Abakoze ayo mabi bacibwa imanza, hanyuma duhariranire. Twese dukeneye kubana. Umututsi yarapfuye, umuhutu yarapfuye, gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze, kubera iki badahana. Melchior Ndadaye yishwe afite imyaka 93 inyuma y'amezi atagera kuri 4 ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi, kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu. Abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya Rutovu, intara ya Bururi, mu manuko bw'u Burundi, kandi bari abasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi, ariko atamaraso asesetse. Ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa Ndadaye bwahitanye abantu barenga 300 nk'uko yabisiguye. Eroje urika neza, Ijwi rya Amerika. Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Showbizz. Guhera saa 11:30 kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815 n'11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675 n'17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 1170 n'13630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Showbizz. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane hateganyijwe ikiganiro mpaka gihuza Perezida Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani na Joe Biden uhagarariye iry'abademokrate. Ni ikiganiro mpaka cya nyuma kibanziriza amatora ateganijwe tariki ya 3 z'ukwezi gutaha. Ibindi reka tubyumve muri iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika, tugezwaho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima uri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikiganiro mpaka cya kabiri ari nacyo cya nyuma mbere y'uko umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu ugera giteganijwe kuri uyu wa kane, ariko noneho hakurikizwa amabwiriza mashya mu rwego rwo gukumira ko abakandida bacana mu ijambo. Perezida Donald Trump yagaragaje ko atishimiye muri rusange uburyo iki kiganiro kizabera mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee giteguyemo. Bwana Trump yagize ati: nzitabira, ariko ntabwo byanyuze mu mucyo uburyo bahinduyemo ingingo zo kuganiraho. Ikindi kitari mu mucyo kandi ni uko umuyobozi w'ikiganiro dufite abogama rwose. Kristen Welker, umunyamakuru wubashywe cyane wa televiziyo ya NBC ukurikirana inkuru zirebana n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House, niwe uzayobora iki kiganiro mpaka, kandi yahisemo kubaza Bwana Trump na mukeba we w'umudemokrate Joe Biden ku ngingo irebana no kurwanya icyorezo cya COVID-19, imibereho y'imiryango y'abanyamerika, ikibazo cy'amoko muri Amerika, imihindagurikire y'ikirere, umutekano w'igihugu ndetse n'imitegekere. Nyamara uruhande rushinzwe kwamamaza Trump kuri uyu wa mbere rwari rwatangaje ko ikiganiro mpaka cyagakwiye kwibanda cyane ku bibazo birebana n'imibanire n'amahanga.
ku bashinzwe kwamamaza Joe Biden ariko bagatunga agatoki Trump ku gushaka kwihunza ingingo irebana n'uburyo ubutegetsi bwe bwitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona, mu gihe impande zombi zemeranyije na mbere ko abayoboye ikiganiro mpaka ari nabo bagomba guhitamo ingingo ziganirwaho. Bwana TG Dukro, umuvugizi wa Biden, ati nk'ibisanzwe perezida ashishikajwe cyane n'amabwiriza y'ikiganiro mpaka kuruta kubonera igihugu ubufasha gikeneye ngo kive mu bibazo. Ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kane kizaba kigizwe n'uduce tw'iminota 15 aho muri buri gace havugwa ku ngingo zitandukanye. Buri mukandida azajya ahabwa iminota 2 yo kuvuga, hakurikireho impaka zifunguye. Mu kiganiro mpaka giheruka guhuza abakandida bombi mu kwezi gushize kwa 9, Bwana Trump yakomeje kujya aca mu ijambo Biden wanyuzagamo akamusaba ati ushobora guceceka mugabo. Ku bw'ibyo akanama gashinzwe gutegura ibi biganiro kiyemeje gushyiraho impinduka mu rwego rwo korohereza ko haba impaka zifatika. Kuri uyu wa mbere katangaje ko mu gihe cy'iminota 2 ugenewe kuvuga muri iyo minota ari we wenyine uzajya wakirizwa mikoro, naho iya mugenzi we yo ibizimijwe. Binyuze mu nyandiko ako kanama kashyize ahagaragara karagira kati abashinzwe kwamamaza ku mpande zombi muri iki cyumweru bashimangiye ko bemeranya n'ibwiriza ry'iminota 2 itarimo gucana mu ijambo. Kugira ngo iryo bwiriza rishobore kubahirizwa, umukandida ufite ijambo niwe wenyine uzajya uba afite mikoro ifunguye. Ako kanama katangaje ko nubwo kemera ko nta ruhande rushobora kunyurwa n'amabwiriza yose uko yakabaye, kizera ko ibyakozwe biza gutanga umwanya ungana kuri buri ruhande kandi biri no mu nyungu z'abaturage ba Amerika. Abakandida perezida bari bahuriye mu kiganiro mpaka cya mbere mu mpera z'ukwezi kwa 9, ndetse ikindi kiganiro cyari giteganijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10. Nyamara Bwana Trump yaje gupimwa asangana ubwandu bwa COVID-19. Akanama kadafite aho kabogamiye gashinzwe ibi biganiro mpaka by'abakandida perezida gasabye ko abakandida bahuzwa mu kiganiro hifashishijwe ikoranabuhanga badahurijwe ahantu hamwe. Perezida Trump arabyanga. Shuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Dushimire Mukbili Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.